kwezwa urabikeneye cyane. Ntituzi umunsi n'isaha, dukwiye kuba biyeza uko bukeye uko bwije, twame turabezwa, twame turi mu mbabazi z'Imana, niho tuzomubona. N'ahandi ho naho twopfa dupfiriye mu bigabitanyo byacu ntituzomubona. Rero kwezwa ni cyankenerwa cyane. Twezwe, tugira umwete wo kwezwa, tugira umwete wo gutunganywa, tugira umwete wo gusaba imbabazi iyo tugize ico dukoze kitabaye ciza. Umutima urakwagiriza ukavyumva, ukabura amahoro ukavyumva, cuca bugufi wihane, usome n'ijambo, usaba amaraso ya Yesu akweze agutunganye, nawe urahinduka uwera nk'uko Imana yacu nayo ari yera. Hanyuma bikunde hajya vyanka ko dusenga kubera iki? Kubera tuba twamaze gutandukana n'Imana iyo dukoze ibyaha. Nico gituma ugiye gusenga wumva umenga uri kuradonora kwibuye, haba hamaze kuba igihome gikomeye hagati yacu n'Imana, arico cyaha twakora gishiraho igihome hagati yacu n'Imana. Rero nico gituma hagize akantu wumva mu mutima ukumva uragirijwe, cya bugufi wihane. Kwezwa ni vya misi yose, gusaba imbabazi ni vya misi yose. Bidaheze ukumva ni icyaha cyakwizingiriye ko nyene vyanse ko kikuvako, ukihana uyu munsi ejo ugasanga wasubiriye. Ndakwinginze fata imisi wisonzeshe. None iyo ukeneye amahera ko wisonzeshe, iyo ukeneye akazi ko wisonzeshe, iyo ukeneye gukira ingwara. Erega no gukora ibyaha ni ingwara mbi, ni ingwara mbi. Ingwara yo mu mubiri ndashobora kuyigwara mugabo nkasozera neza, nkazobana n'umwami wanje. Ariko ingwara y'ibyaha ni mbi, ituma tutazobona umwami, ituma tutazorira kuri ya meza y'umwami twategurirwa. Erega hariho amadayimoni adakugwaho no gusenga gusa, ariko akugwaho no gusenga no kwisonzesha. Usanga ari urupepo rukuboshe, kandi kumbure ruturuka muri n'abasokuru barabikoze ibyo uri kuragenderamwo, n'aba papa wawe na mama wawe kumbure barabigendeyemwo, ukaza usanga biguma bikwizingirako. Rero muri ico gihe biba bisaba yuko wisonzesha ukavuga uti Imana nshobotsa. Ahandi hoho uri mu gakiza ata munezero ufise, uri mu gakiza ko kudakura. Erega burya muri Yesu turakura, muri Yesu burya agakiza karakura, umuntu arakura mu gakiza. Iyo ubonye utari kurakura hari ikitagenda, iyo ubonye udatera intambuko. Kandi iyo dutera intambuko natwebwe turavyumva, ukumva ko hari aho wageze, ukumva ko hari ikindi ciyongereye, ukumva burya Yesu azorinda agaruka. Tugenda twunguka ivya Yesu ku munsi ku munsi.